kuko yavuze une semaine avant amadate bari baduhaye kandi je nefise akazi umwana wanje yavutse ndiko nzaniruka mva i Kigali twe twagiye gukora muri mariage y'umurundi hanyuma rero arambwira ati karabaye ibise biragiyeho kabisa ariko ngira urabona umuntu iyo byaye umuntu arubaza ati wabyaye iki wabyaye umuhungu cyangwa wabyaye umukobwa hanyuma urumva akenshi twese urabizi mu buzima bwa misi yose abantu nyene baba baryohererwa umuhungu hanyuma ariko rero abasokuru aho baciye ubwenge bavuga ati naho bizoshika basiga byara umukobwa uwo muntu kamwe twasha tugira ati wabyaye iki wabyaye umukobwa sikeza mbere n'ugwanwa yuko n'imiburiburi usigaye uhembwa miliyoni 10 ku kwezi barabeshya biranugwanugwa nyene oya marori ya $200 oya reka biratunukigurira mu ijabe umviriza izo jewe abantu barabibona nyene turakorana. Hello bakunzi ba Kazuar TV ndabaramukije cyane nizere ko mumeze neza uri kora dukurikirana uri hano mu Burundi canke mu mahanga. Bonjour, bon après-midi, bonsoir bivanye naho uherereye. Iyi ni Kazuar TV tugiye kwikoreramo ikiringo kitari gito nitwa DJ Israel canke Isracool benshi baranzi kuri Buja FM, the #1 soccer station, the sound of Burundi mu kiganiro Hit Connection. Ariko kandi tugiye no kubana namwe, tugiye kuzomarana ikiringo kitari gito, marana ibihe vyiza kuri no televiziyo idasanzwe igiye kwashikiriza ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro muzosangaho abakuru y'abartiste mu madomene yose, amakuru yizewe kandi aryoshe, amakuru aruhura. Yes, uno musi rero nakuzaniye umutumira adasanzwe, umutumira w'umukomedian, ariko kandi turaza guhagarara cyane ku buzima bw'umupapa ariko kugira mariage ariko no kuronga ikibondo. Yitwa Mugenza Fredo Bankigingi ariko ushobora kumwita Papa Ineza Enoka. Ati tuzakuvugana iki mukanya turamwakira. Kazuar TV. Hello, ladies and gentlemen. My name is DJ Israel Isracool Guagasore Chubahiro. Isracool on the beat, ihanga ry'Imana. Ndabaramukije cyane mwebwe mwese muri ko muradukurikirana muri hano mu Burundi canke mu mahanga. Ndabahaye ikaze na karibu ikaze idasanzwe muri kino kiganiro kidasanzwe ica kuri no televiziyo idasanzwe igiye kubashikiriza amakuru adasanzwe y'abartiste badasanzwe, abartiste b'abarundi, abartiste mu madomene yose. Ino televiziyo rero ndazi yuko Imana izodushoboza ikazotera imbere kandi namwe mubidufashijemwo. Ndabasabe mugire subscribe canke s'abonner, share, commentaire, bizodutera intege kugira ngo ino televiziyo ishobore kuzoshika kure. Umutumire uno munsi twabazaniye n'umutumire adasanzwe, nabikubwiye benshi baramuzi ku ma stage agiye atandukanye, baramuzi ni artiste international, umukomedian w'umurundi akomeye cyane, amaze kuja ku ma stage menshi cyane ndetse no kwisi. Ariko kandi ushobora kumwita Papa Ineza Kiyaha Enoka, asanzwe ari n'umuvyeyi wanje, pare wanje wa mariage. Ndamushimire cyane Mugenza Fredo Bankigingi, ndamuha ikaze kuri no televiziyo Kazuar TV, televiziyo yacu shasha. Ariko kandi nawe aca ndamusaba nawe ashobore kuduha ikaze muri kino kiganiro ca mbere. Yego ndajyoye sana Israel. Yego shimire umuntu yari yambwiye kuzobona surprise nayibonye kabisa. Yego hanyuma Kazuar TV ni umugenzi, hanyuma nibaza ndakwifuje nawe mwuga mushasha. Yego abantu benshi bakuzi DJ, bakuzi kuri radio kuri Buja FM, biganiro bigire by'umuziki muri domaine cyane. Nibaza yuko ari ibintu bijana mu bintu tanguye, ibintu bijanye cyane kuko ni ibintu artistique, ni ibintu entertainment yurimo. Nibaza ko bizogenda neza. None ntawananiwe
byarakunze ku radio ngo nanigwe ngaha zogenda neza hanyuma nanje ndatewe iteka rero urumva kumva yuko ari jewe no tangurana nawe n'ikiganiro kuri Kaswar TV nane saba abantu vraiment bagishigikira nko bashigikira ibindi biganiro byose inzira namwe kubatera intege kandi ndazi ko muzokora ibintu bya bien abantu baraba babirabe ari benshi ni Kigingi benshi baramuzi ku stage atandukanye stage akomeye yarazungurutse mu bugane bwa Burayi isi yose umaze kwitembera ariko kandi no musiraza guhagarara kuri Kigingi wa Papa Enoka canke Kigingi mu rugo Papa Enoka Kiyaha Ineza umunsi wa mbere uronka ikibondo hari ryari kweki wa mwise Ineza Enoka Kiyaha duhere ngaho gisiguri akenshi jewe simuze gushira cane ubuzima hajya ayi ubuzima bwa privé hamwe na kariyere naho mwebwe namwe abajournaliste byo mwamushaka cyane abantu baba bifuza kumenya ati none andeworo iki ariko ntacu nibaza ko ibyo ari bisanzwe cyane cyo mwana wanje yitwa Ineza Enoka Kiyaha Ineza ni Ineza Imana yadukoreye jewe n'umutambukanyi wanje yadukuye kure gose dufise kahise mwese gatandukanye ariko twese tubona Ineza Imana yadukuye hanyuma Enoka naho ni honneur ariyo neza nyene gumigaruka ni honneur ni yadukuye yatwisa abavyeyi honneur Enoka hanyuma Kiara nawe n'umweranda nakunze histoire yiwe hanyuma umwana yavutse le 14 mars avuka mu gatondo benshi barabonye amafoto yarazungurutse avuka mu bihe bitari byoroshe kuko yavuze une semaine avant amadate bari baduhaye kandi je nefisa akazi umwana wanjye yavutse ndiko nzaniruka mva i Kigali twe twagiye gukora muri mariage y'umurundi hanyuma rero arambwira ati karabaye ibise biragiyeho kabisa ariko ngira Imana nyine aho kazi twagiyemo kari kaheze ariko hamwe uvuga ati no munsi ndaruhuka nta kintu cihuta amafata urugendo nagiye n'imodoka hanyuma twaje twiruka mu ijoro dushika i Bujumbura saa 4 z'ijoro kuvuga aho ni ku munsi wa mbere hanyuma umwana aravuka rero yavutse mardi mu gatondo yego avuka ari umwana mwiza umwana w'umukobwa basi benshi baravuga ngo umwana n'umugisha kandi nivyo kibondo n'umugisha ironse kibondo hariho benediction iheze ikaza Kigingi aramaze kuyibona kuva aronse icyo kibondo aramaze kubona ihinduka canke hari ikintu kimaze guhinduka muri carrière yiwe Yesu Imana ahubwo gato hari ikintu kinkenza cyane mbona ibintu nyine ngo mu muco w'ikirundi ibintu nyine byo mu muco w'ikirundi biraryoshe bati basokuru bari baciye ubwenge cyane bari baciye ubwenge gose kuko hari akantu kanyoheye cyane urabona umuntu iyo ubyaye umuntu arubaza ati wabyaye umuhungu cyangwa wabyaye umukobwa hanyuma urumva akenshi twese urabizi mu buzima bwa misi yose abantu nyine baba baryohererwa umuhungu hanyuma ariko rero abasokuru aho baciye ubwenge bavuga ati naho bizoshika basiga byara umukobwa uwo muntu kamwe twaje tugira ati wabyaye umukobwa sikeza mu yaro barondeye ituntu rero tukirundi turyoshe umuhungu abaza tubabyaye nabyaye umuhungu uri banje kabisa uri koko bakumpere niyo byavuye uri banje urumva uri banje nyene umugabo uri banje nyene igihungu utanguye umukobwa ngo n'umugisha naho nyene ku mukobwa ko urumva icyo kwibanza biravuye imigisha ngo nakamu ariko umwana wese ni umwana je vraiment imigisha no kuri ndashima Imana imigisha ndayibona nanje ndayibona kuva ngize mariage imigishira ubuzima bugenda burahinduka tu yego uko twari tugira abasore siko tukiri najya no kugira umugore gusa naho n'umwana atabaraza n'umugisha kandi ibintu kugira novuga gute ni nko kugira kigaragu hagira umusore urabizi Israel umusore hajya ni hatari sana kuryo wumva ukicara ahantu byaryoha ukavuga ati Israel meje nawe girande ariko urumva uzi neza ko ari umuntu hari cyangwa na ka message nakunda kubibona iyo twicaranye n'abandi bagabo kugira kigaragu ni ikintu gikomeye cyane umuntu agira ati mbega bave twugarura arahi c'est ça ibyo byose rero ukaca bigutuma n'akazi kawe kagenda neza kubera urumva ubu
afise ko niko turemwa abagabo nyene turabantu baba siho turi ariko nyene uwo muntu so umwana nawe ajemwo na yani ma responsabilité je umwana wanje yaje rero yana muri periode ariko ibintu byazimbye wa byazimbye kabisa ama Francely mama we aramwonsa hama tugakompleta ivyo bita ibintu bimwe ndamenya ko era nyene rero yafa paswe ko turavugana n'umudamu mbwira ngo yana ngo jewe ngo nkibyara ngo navyaye umwana ngo Francely iri ku 14 ubu nawe ikabigeze ku 32 haraho naho iri kuri 38 ayo mapampers ni hatari my friend ni hatari ucubona yuko ubuzima bwahindutse hari ibintu cyo prioriza hari ibintu none abantu benshi babubatse barabizi abantu bamaze kuronka abana barabizi ariko nyene jewe urumva navyo wo witeze gusa nyene ukagenda urabibona yego hariho yani mapikipiki n'ibindi bishiripe yego ariko tu Imana iradufasha tukaronka nyene yego ntitwamwambika ibikwashu kamwe nka kera kuya twe batwambika ibikwashu umwana akigwararira umunsi wose amaranje kumbi ibikwashu caciye mu mubiri umwana ngo karashurika gashushe kuri ibikwashu kiri mu nyama urumva ubuye ni ibintu bya lingette urumva ni ibintu nyene bya Francely nuko nyene nta tujana nibihe niko bimeze umwana wawe imfura yawe ejo niyatoranya umwuga wa papa wiwe zo mushigikira canke uzovuga ati je shako Enoka azoba umukomedian oya jewe noreka kumushigikira kubera iki niya je sine bon hari ibintu bimwe mvuga nti sinzi hari abana bavuka bagakurikirana ivya base hari n'abana bavuka ugasanga base nibo bafurusa gukurikirana turabizi ngamo urabizi abana usanga bizi ibintu kubera seru ya mutwe faculté igadruwa igande ugasanga ala base civil swing ariko jewe rero si umwana nzomureka itorero ibyo ashaka vraiment ivyo yumva gukora nko nk'ibi bintu twe dukora Israel nta kintu byoshe nk'uko nabona ndibuka nkikora ku radio imyaka indwi abantu bambaza ngo ukamutse 5 ugenda ngo ushaka kubaza ko iyo ukora ikintu gikunda jewe nta ipapuro nandika ngo ntikure ibintu navuga oya naragenda ku radio hagati 4000 6h10 bana ngaca nka kominduru ubwo nakora ibintu nkunda rero umwana wanje ndamwifuriza kuzokora ikintu akunda bana kuzokora ikintu ashakamo amahera ibintu bibiri bitandukanye ushobora gukora ikintu kubera amafaranga ugasanga niba abantu bana bari frustre bari kwense niba abantu usanga umva hariho passion hari ikintu kimukwega kiri ruhande yaragiye kubera ubuzima akarondera amafaranga yagira Imana rero umwana wanje akaronka ikintu akunda hanyuma kikamutunga sinzo rero simagarara kuri comedy niya kina football zomushigikira niya mu modo zomushigikira niyaba ikintu cyose ariko nkamubwereka icyo kintu uriko uragikora kigutunge kugira nze gutungira umuryango ushaka ko umwana wawe yiga azo kwiga hehe umwana wanje nzomenya aho yiga hageze kuko urumva ubuye hari ibindi turimo kubipanga nyine umuntu arasevinga kubera ejo arayandi mashaje agenda arakura umwana uko akura ariko akwaka ibindi ariko urumva ivyo vraiment no kuri turabiganira na madame ngo turabe abereye ariko amashuri arari mu Burundi beza ahari ariko byoye turabikora Kigingi ategura ku bon nivyo Imana niyo ivyara nitanga umwana Kigingi ategekanya kuzovyara abana banga bon abana batatu cyane bane Bego Imana idufashije umugani wangu kwa bivuze Imana idufashije ko Imana niyibyara bamenye Imana nitanga ikibondo yego hanyuma yego Imana niyibyara abantu bitwa bavyara Imana nuko tubyanze kandi ari ibyo Imana niyibyara kabisa twe turagera tugafuruguta ibintu ariko hajyaye Imana nivuga ati udogo nangi sino urabizi so je rero vraiment nigura yuko nuvyara abana ashobora kwigisha ashobora kurera ashobora kugira ibintu birahinduka kwisiga no muzi gashobora kuba ndiko ndavuga ngo yana ngo jenzo byara abana batatu umwe yakura nkabona charge nkabona amashuri urabona ibintu biguma bihinduka ubuzima tubayemo ni danger my friend umuntu arapanga inzu akayipanga 600,000 ngayi mu gisagara ca Bujumbura ukamara agahera 2 ageze kuri 1 million niba so abo bana bose
n'izo nzu ziduga barihira inuzeya ariko dushima Imana yuko abantu baguma bakunda ibyo dukora tukabana yatubaho sino vraiment umuntu vraiment ego Imana niyivyara ariko ndaza yuko nukuraba uburyo umuntu aba afise nukuraba uwo mwana ndiko ndavyara ko baratubwira ati muravyara naho mushoboye kurera twovyara ibarabara kuko tuba abana biga umwana aronka wala cyo gituma umwana yafashe uburyo bwo kubarera batatu abana ari sawa bane nkuko muhira tuvuka turi bane nawe ni sawa wala yes ni kigingi biruka kubyara abana mu mwuga wa comedy umunsi wa kabiri harabaye finale mu mugambi twibutse umugambi ni umugambi nise haguruka gwaruka impano yo gutweza yo tunga umuntu akaba nayo uwo mugambi waciye mu wundi mugambi mutoyi witwa Datira nanje ikigo mu Sake mu Burundi cyabifashe mu bwonko nyorobe byari bimeze gute bajya abana batatu ndashaka kutwibutsa abashoboye gutahukana amahirwe yo muri bajya 200 mu bisanzwe umugambi kumwe byari bimeze twateguza kubanza kugira ni detection de talent no promoting aba jeune bashasha ngo nkunze kubivuga ko nabivuze nta kintu kibabaje bon sinzi ko ari kubabaza canke ariko ubwo wacu mu myuga uravye yindi myuga aba jeune bahurumbira aba jeune benshi bako barahurumbira gukora chano Kazuar TV aba jeune benshi bako barahurumbira kuririmba aba jeune benshi bako baraja muri film aba jeune benshi bariko mu gisagara ca Bujumbura urabona ibi bya chano biratanga amahera ngira kuri YouTube aba jeune benshi bariko baraja muri photography ariko uravye comedy on dirait quelque part bayihurumbira cyane pasi ariko nkabanze neza yuko abarundi bafite impano biri no muri ADN y'abarundi bisa kutwenza n'ibintu bana kera kuri basoko rero cyabaye ico twara depoje natwe projet muzi yuko ari uburyo bwatanzwe n'umuryango w'abanyaburaya kugira ufashe nyene muri domaine ya culture nga mu Burundi hama rero baratahura natwe yo anguma canke ico cifuzo badushigikiye rero twaciye twiyumvira ahantu twobikorera turavuga ati reka twegere ku maperiferi gisagara ca Bujumbura aho benshi bamwe bavuga ati n'amakati usanga badafise ibyo ati reka twegere turakora izo bita casting mu Kanyosha tukurayo 10 mu gwaruka gwari gwaje gwagera kuri 37 ubuterere 40 abajene 47 ariko twagomba gutora kameme abasumbye abandi hama rero twabashira kuri finale twaka podium no kuba twaba ambiance ari abantu peti baba bavuga bati je sinigira nja kuri scene sigera mbona public yanje basanga afsere bavuga ati je no itesa reka rero twayiciye chance turabaragisha ama repetition ama correction irakunda rero amwo batatu barabibonye iyo batsinze n'abajene vraiment babigira neza kandi baza ko tuzobana dukora akarusho canka kunguka bagiye kunguka bazo nkuko tubivuga mu mugambi wacu muri projet yabaye finance turafise imigambi yo kubashigikira cyane nk'abasanzwe bakenera kamera tuzobahamagara mu biteramo hanyuma nkuko twakoranye na Buja FM bazoronka ama espace yo gushobora kwevuriwamwo bisaba bano kuye kingi naciye ku radio hanyuma iradiyo kankundira urabona yuko umurindi sinzi ko bibonye umurindi abantu benshi baba bashaka guca muri iyo nzira twabonye nayo ni espace nziza dushoboye kubona kubaha bishobora kubaha espace ku radio bakaronka ama emission banima voilà ni continuité rero ndende bazokugira ibigambi yavuba ya kigingi apart uwo mugambi wakoze nta mugambi ufise ku créa radio yawe ga kigingi usubire muri bwa buzima twatumenyereyemo bwo ku radio abantu benshi baragukumbuye gusura kukumva kuri ku radio ushobora kudasubira kuri Buja FM ariko ukagira iradio yawe canke ugasubira sinzi bimeze gute en fait jewe ikintu kimwe nibaza mu buzima umuntu wese agira etape sivyo yego umuntu agira etape kandi jewe ku radio nakoze imyaka 7 hama muri iyo myaka 7 twakoranye neza vraiment abantu barakunze ibyo nkora kandi nanje ndabishima kuko
byarandungirije muri kariyere yanje, byarandungirije kumenywa na wa wundi bwa mbere. Urabizi yuko jewe nakurikiranwa n'aba babiti bo ngaha mu gisagara bafise amatelefone, baraba WhatsApp, barabiki me narashoboye kudevelopa kwerekana Imana yampaye njiye ku radio, abantu bakanyumviza bagakunda ibintu uvuga wa wundi mu taxi velo, wanda danaza bisashe mu isoko, mama adanaza tomati, bose mu gatondo bagenda baranyumviriza, byatumye abantu bamenya Kigingi. Hanyuma rero ivyo bintu byose rero birafise urugendo, ukarondera ukaraba nawe n'urugendo uriko urabamo mu buzima muri ya vie privée, uvuga ati nkoze ku radio imyaka ingana gutya, ndabikuyemo iki? Yego abantu bararonka umunezero, umunezero ni byiza, umunezero me none jewe araturu nanje uko ndabikuramo iki? Sivuga yuko iradiyo atakirimwo, ariko ibintu byose birevuriwa, umuntu arashobora gukora ngaha hanyuma ejo bakamuhamagara hariya, ava ngaha kubera ari ikintu yumvise gisumba ica hariya. So jewe rero kuvuga yuko ntazosubira ku iradiyo, n'ubu mperuka gusubira ku iradiyo, yego duheruka kugira kontra na Kazoza FM, narakoze amezi 4, yego hanyuma turarangiza neza nabo ngababisa barabandanya. Yari nibazwa ari kontra yo gutanguza iyo radio, benshi ntibayimenye kuko yari ifise frequence itoroshe. Mu gisagara ca Bujumbura bizi imiduga myinshi yumvikana kuri igarukira kuri 90, imiduga y'inyapani cyane cyane igarukira amaradiyo ava mu Buyapani, imiduga y'inyapani igarukira kuri 90.0, kuvuga iradiyo rero iri kuri 103.3. Kandi twebwe public cible tuba tuko dukora ibiganiro bikunzwe byumvirizwe n'abo bantu bafisa mikoro, babandi bagira mu muduga bandi batwumva. Hanyuma bihurirana rero nuko nuwo yankoresha agira ati reka dutangure hanyuma tuzoraba uko bigenda. Narakoze amezi nakora ibyo nshoboye, hanyuma turavana neza. So gusubira ku radio bivana n'ico ndakura ubwo kuza ku radio ga Israel, ega abantu bakavuga ngo biraryoshe umusore, biraryoshe umujene, kandi niko byagenda ngo narava ku radio nkijira mu isoko, abantu bose bagakomera gatondo wanyishe ariko nagakano nagenda kugura ugasanga uburyo ntabwo mfise, kuko byari byo bizi nawe twarakorana n'ubu ni ubikora, kandi ndabifuriza gutera imbere. Nizere ko byanahindutse bize neza, ariko mu myaka yari intambara naho byakunda, ariko usanga ntibiba byoroshe nta byinshi novuga. Ariko je rero jewe ndi umuntu ndi mu aventurier, sivyo mu aventurier. Radio ndamaze kubona ko ya animation, kuba umu animateur, abantu narabikoze, abantu barabikunda. Naho nyine habayemo intambamyi, habaye badatahura ibyo dukora, bagirane avuga ko atandero tugira, yuko tuvuga ibintu bitavugwa, yuko tugira iki epurutabirirwa biravugwa mu, hari ibintu bimwe bikwiye guhinduka. Kise shobora kuva ku radio, kudakora ku radio nkora kuri televiziyo, sivyo? Gikuru nuko jewe nguma nkora ibintu nkunda. Nikime nakubwiye, sinshaka kuja gukora ikintu kubera abantu bamamagaye kandi numvise ngo amafaranga ce nirukangayo cisanga ndiko ndabesha abantu, vraiment nta kintu ndiko ndabakorera. Oya, tant que je numva yuko ico kintu ndagishoboye nkagikora, en plus kikaba kimpa uburyo bwo gushobora kuntunga no gutunga umuryango. So radio rero nshobora gukora iwanje nkuko nshobora gukorera umuntu amaye uburyo bukwiye, yego hanyuma nkasubira gushira nkasubira hanima abantu mu gatondo canke amasaha yariyo yose zinzego. Ariko igikuru nuko nicukuramwo hanyuma ugakora ikintu kumva. Oya, ikibazo hanini nari nshaka kumenya yuko nk'ubu unye bishitse bakaguhamagara kuri Buja FM, wosubirayo? Bishitse bakampamagara kuri Buja FM bakaguhamagaza kandi uraba ikinjanye co nkuramwo, yego hanyuma ico twaye musubira naho bahamagara kuri Telebesi maka Buja FM, naho bahamagara ku Isanganiro. Igikuru nico nkura ivyizigiro hose. Kava twarayibonye ikirasipira date twaramaze kwimenya, ni kwigenekerezo rya 15 Nyandagaro. Kigingi Sama Comedy iraje kubera iki uyu mwaka izoba ku munsi wa kabiri, ama uri kwitegura gute canke wipanze gute? Uno mwaka ni kigishasha kigiye kugaragara muri comedy. Ufate Kigingi Sama sinzi ko murabibona,
irafise isura yayo itandukanye n'ibindi biteramo. Kigingi Sama n'ahantu ho kwisanzura, n'ahantu ho kuryoherwa, n'ahantu tugomba kurondera ikibanza cagutse kugira abantu bumve ko bagukiwe, n'ahantu umuvyeyi azanana n'umwana, n'ahantu hahurira abantu b'imyaka yose itandukanye, n'ahantu haza abantu baririmba, haza abantu bakunda umuziki, haza abantu bakunda gutwenga. Kigingi Sama rero ni festival ngomba yuko yokura muri iyo nzira yuko nakanya keza abarundi, abanyabujumbura, abantu bose bavyifuza baza bakaryoherwa, bakaruhuka, bagatwenga, bagatamba, bakasesa. Ego nico gituma rero n'ubu ni muri iyo nzira Imana igenda iramfasha. Hari ibintu byagiye byikora nkabona Imana niri kirabikora jewe atavyo nzi. Ego urazi kumwe twayitanguye bitoroshe, ariko kugenda iriyubaka. Umwaka rero ambiance nyene turiko turarondera ibibanza vyagutse nk'uko twama tubikora, turiko turavugana n'abartiste bo bakunzwe, kuko nasanze ngaha mu Burundi twarigeze kuza hari abartiste bazwi ailleurs, ariko ugasanga mu Burundi ntibazwi, ariko ugasanga ni bihangane. Iyo rero umuzanye Murundi atamuzi ahoye, nico rero kitoroshe. Sino harabe benshi bamaze no kutubwira mu bihugu bibanya ati bana nizere ko muri Kigingi Sama uzontumira, nizere ko ndimwo. Urumva tukagenda muri sondage buke mu bana ati nakura muramuzi naka muramuzi, kuko ifoko tuzanira ikintu abantu akunda wa muntu wabo, sivyo? Numvise ko duhejeje mu bya Pasake, turaronsa abajene bandi amasura mashasha, bose tuko turakora. Numva yego dushiramo abaririmba, kuko n'ugwaruka ruza muri Kigingi Sama rukunda kuririmba, rukunda n'ahantu rero kwiro tuvazo bari byo gufungura. Turiko turabitegura kugira n'ubu umwaka weze twaronsa abantu bagera ku 4,000, uyu mwaka tugere ku 10,000, kandi byose birashoboka. Byose ni nguvu, no gutegura neza, ukabyitwararika. Urabona coming soon bientôt hari aka video kagire gasohoke n'ubu ko gusubira kwibutsa. Ego wabajije rero nawe ikibazo kubera iki mwabishyize kwa kabiri. Ego ikibazo bon, jewe natangiye gukora itariki ya 15 umunsi mukuru kubemera b'abakatolika, ni umunsi mukuru w'umuvyeyi Bikira Maria, yurizwa mu ijuru rya Bikira Maria. Natanguye en 2016, c'était le 15 août, yari umunsi w'ikonje, wari waguye vendredi. Urumva dufise vendredi, dufise samedi, dufise dimanche. Hanyuma murabizi neza yuko amakonje bigenda birevuriwe. Yego hari aho byashika ababuje kureka euro 15. Ariko umunsi wa mbere porte bonheur, kandi ndubaha ndubaha kandi avyemera, n'uwo muvyeyi ndamwemera kandi aransabira. Nico gituma rero navuze ni uwo mwaka naravye ofeta amadate kungena amezi, ndaba ma programme yiwanje, kuko ndafise mu kazi kanje harimo ibya mariage, ndakora mu mariage y'abantu, ndakora iki, kandi abantu bambukinga kuva kare gose. Nca ndavuga rero ni reka dushiremo, reka tugire rukensi, kuko hari n'ibindi biteramo ntumiwemwo, kandi ntegerezwa gukora ibiteramo hari ibiteramo bya bizoba itariki 13, kandi ngomba kuba ndimwo iyo dimanche. Hanyuma sanga lundi musi w'akazi, ariko Assomption ikacigwa le 15 mardi. Okay, mardi ni umunsi w'ikonje, abantu bose baba bariko baravamo bagomba gusubira mu buzi, presque kenshi niba barava muri weekend. Pourquoi pas tuganireka tubitegure, kandi azi neza yuko abantu nta manza nyinshi zibaziye, imanza zikunda kuba le weekend. Rero tubitegure, hanyuma tugire publicité, igiteramo gitangura 14h, umudora tubigira 14h 15h au max, 20h 21h abantu bitahire baje kuryama, comme ça kwa mercredi baje ku mirimo. Ni ibintu rero bikiri gutya, turacari muri gutya, ikibanza nikiraboneka, turacako turavugana abartiste niki, abantu nibotangara bihindutse gato, ariko jewe ndasenga kandi baza yuko ntibizohinduka, kandi nizera abantu yuko bazoza vraiment iyo mardi, bazoza kujya babitweretse. Ego umwaka weze byari biryoshe, kuko nakoze igiteramo dimanche, buca ari le 15 ari konje kwa mbere, ariko urumva umwaka urazi bikonje gendera uguye iyo 15 guye mardi, umva haracamwe iyo lundi tuzokora akazi. Ariko ndazi neza yuko abantu barazi ico babaje kurondera, baraje ambiance babaje kubona, tuzotumira abantu batuma abantu babitabirira, tuzoshira ku kabeyi kari hasi, dushaka guzimba abantu, voilà.
niyo madati. Yes, nuko murumvise byinshi kuri Kigingi Sama Comedy igiye kuba igenekerezo rya 15, ariko kandi ku rundi ruhande ni Kigingi uri kuramuraba uhereye hasi, inyambaro ukungene asigaye afise freshe, ndabona yuko Sinagusumbye igifarango wiherukira mu kigoya kwa Karabudiyano. Kigingi usigaye usa amafreshere arenze, usigaye usa n'amafaranga, usigaye usa reka kumbesha kandi tusigaye tunakubona mu mashirahamwe agiye atandukanye akwizera Braludi bakumanika za KCB murakorana, bimeze gutega Kigingi biranugwanugwa yuko n'imiburiburi usigaye uhembwa miliyoni 10 ku kwezi. Barabeshya biranugwanugwa nyene. Oya barori ya $200 oya reka biratunukigurira mwijabe. Mbirizahizo jewe abantu barabibona nyene turakorana, yego wavuze Amstel Braludi, yego turataniye contrat y'amezi make, ariko turabishima Imana kuko urabizi ko n'ibintu twagwaniye igihe kinini yadusaba y'amasosiyete amwe ariko arabitahura. Yego wavuze na KCB yo tugiye gukorana umwaka wose, yego twashimiye kugira ama press conference birebire, ariko twaratanguye deja tugeze ukwezi kwa kabiri, ariko ni brand ambassador wa KCB. Kuvuga yuko rero ngo ari miliyoni n'ukuri no bambeshi gusa, kandi sinona bavuga nabi ngo batanga nabi, kuko ni intambwe, nibaza ko ni debut, kandi ndabishima kuko wampaye wese kaza swa KCB kaza swa nuzu nde Braludi nta wundi yaje avangwa nk'ibisumba ibyo. Kuvuga rero biriko biraza nkuko nabivuze, rero je nibaza yuko iyi industry kundi bavuga ko bivuga twebwe turiko turabicamo nyene ducira mu makanda y'abana bacu. Aba peti bazoze ejo nibo bazoshobora kugira amazu yabo, bijya duhora twumva marishesi n'ibiki, ariko uburenza twebwe impingi iracari ndende, ariko pole tundo mwendo biriko biraza gato karakura ariko si ibintu byatari ndi wa wundi nyene nta mafreshere yatara arenze. Gasabuni nikahindutse nikazanye, ariko miliyoni 100 reka ntumwegere muri kino gihugu. Ntumwegere aho uragukuza inkuru ugasanga oya ndaronka utwo ntana muhira abana umwana agafungura na madamu, yego kandi ndabishima n'ukuri, yego ndakora n'ibindi, ndakora n'akandi kazi uretse n'ibyo, ndakora n'ubundi buzi, ndakora mariage, ndakora ndagwana kugira umuryango ubeho, kugira nanjye mbeho, yego ariko nta kirenga kirimo kirenga kirimo peut-être buke ni kugenda turabereka, kandi nkahamagarira n'abartiste bandi kugira agaciro ni muri we ya agaciro cyose kuvuga ngo novuga gutsi bo kugira agaciro ni guha valeur ibintu ukora, guha valeur ibintu ukora, ukavuga ati jewe vraiment faut yuko quand même banashizemo effort zingana gutya managize gute. Ego ndavyumva rero bakubwira ati reka shaka iginga wowe nuko ufise aho uhera, none bozana utwo dufaranga ukareka kuducikana watwumvise urabibona. Jewe abantu benshi babo bavuga ngo navyimvye baragize ikime, ukabona ubuzima burabandanya, ko ikintu cyose tutagihaye agaciro twese ubwazo hariho bamwe bavuga ngo arazimvye, abandi nabo bavuga gutya, ariko agaciro twerekane yuko hanyuma n'ingendo n'inyifato my friend. Ndabivuga inyifato nayo irakomeye, kuko nta muntu azoguhereza amafaranga yiwe discipline ata sinzi, ifo kumenya nyene ungene wifata. Noneho biroroshe kuko twabarundi turazi ibintu abantu bakunda, turazi ibintu abamama bacu ungene batureze, nijya nyene nijya ndewe naho bitoroshe cyane ku artiste batandukanye usanga ashaka kwigana bo hanze, niba bikora ubikunda urabikora ntaco kugira uwo star, ariko yuko muri societe birashoboka, uburorero ni bwinshi. Bacanje wa misi barabaye abastar ngano ugatamahera menshi babikuramo, ariko barakoreye leta barabare n'ibyo, ariko bose suko baca bagira amatrade, ariko amatrade yaravutse Afrika no bari n'ibyo za atari, ariko ntibitogoje, bagize tenture, bagize amatatuwaje umubiri wose, tukagumana icyo kintu cyitwa novuga gutse identité, yandero
tukayigumana ibyo abavyeyi batureresheje kandi rero nibaze bababeshe birashobora gukunda ugasanga wewe urafise personality yiwawe urasobeka agashati canke urafise ibintu nyene amahereni wambaye ukaba cerebro abantu bakakumenya abantu bakagirika abantu siko ndivuga kuvuga abandi kuko naje hari ibintu ngira abandi badashima ico rero ni kintu kumenya identite yacu hanyuma tukiha agaciro abantu bakavuga ati kujya mu afite ijambo kujya mu namuravye representable uruduka mu kuvuga banza kwiyumvira ivyo nivyo bizotuma abo bantu baduha amafaranga my friend bayaduha akamotera abariko baradukurikirana Gakigingi muri Kazwar TV naka reka ndabashimire dabo hanyuma nshimire Kazwar TV kubona mwanyumviriye ndagushimire Israel kuko namadiko ndabikora bifurize gukora ibintu abantu bazokunda ibintu byubaka ibintu byoshe ibintu bitwenze ibintu biri funny bikimuhamagara abantu bose sans distinction n'imwe mu kiganiro kize gikunzwe kabisa hanyuma abantu nabo mwandanye mu sharinga mugira subscribe bizogenda neza. Merci beaucoup Kigingi. Urakoze. Kazwar TV. We want the world. The solution of all dreams.